abahinga bamaze kwemeza ko 1/3 c'ubuzima umuntu amara ku isi akimara mu buriri bw'iwaryamye. Dr. James Myers yavuze ati gusinzira ntabwo ari ahantu umuntu aba ari nta gikorwa hafise. Iyo umuntu aryamye mw'ijoro umubiri ukora ibikorwa byinshi mu ngingo ziwe, mu mitsi mito mito y'ubwonko, ndetse hakabaho n'inagurwa ry'umubiri cyane cyane ubwonko bugasohora imyanda yabwinjiyemwo mu masaha y'akazi radical libre. Ibyo bikabyara inyungu zibiri zikomeye arizo réorganisation et l'amélioration de la pensée et de la mémoire. Ishatse kuvuga ngo intunganyo shasha no gukora neza cyane kw'ivyiyumviro no gufata mu mutwe. Bibiliya iti biyuhiriza ubusa kuzinduka kare mugateba cyane kuruhuka mukajya umutsima w'ubutame uwo akunda abimuhera mu itiro. Bitewe nuko kenshi na kenshi mu gusoma bamwe mu basomyi ba Bibiliya banyura hejuru y'imirongo ntibinjira imbere ngo bamenye neza imvugo n'ikivuze. Ese ntabwo nawe uciye wibaza ibyo bintu Imana ihera abantu mu itiro? Ntabwo wibajije impamvu Bibiliya ivuze ngo twiruhiriza ubusa kuzinduka kare tugateba kuruhuka? Ibyo bibazo ndetse n'ibindi tutadondaguye nibyo byatumye dufata akanya ngo tubayagire ku ngaruka zo kudasinzira neza, kamaro k'itiro no ku mpamvu zituma benshi batagisinzira neza. Turabahaye ikaze, muri kumwe na Eric Shimirimana. Byamaze kwemezwa kandi biranibonekeza ko tubayeho mu mateka ya nyuma arangiza iyi si, aho iki kinyejana turimwo cyataziriwe ngo époque de vitesse et fièvre des affaires. Ni gihe c'umuvuduko hafi ya bose bariko biruka inyuma y'ubuzima, bibagoye barinze guhemuka, biyimye ikiruhuko, bibaye ngombwa ko bata ingo zabo naho bakuriye bakaja kurondera ubuzima kure. Abantu hafi ya bose baryama batevye bakabyuka kare cyane baja ku kazi. Mu bihugu bitandukanye hasanga imirongo miremire n'imisunikano muri za parikingi by'abantu bacerewe ku kazi. Ku rundi ruhande zambuteyaje zisobekeranye. Bitewe nuko ubuzima buzozimba uko umwaka utashe inzara ikiyongera ku isi nk'uko byanditswe mu gitabo Événement de dernier jour, kandi abantu bakazoba barondera amafaranga nk'abayataye abandi bakunda ibinezereza, byatumye butike zugurwa amasaha 28 kuri 28. Inkino, cinema, théâtre, television, internet, kujya bwije, dîner tardif, guhangayika, intimba, uburuhe burenze bw'umubiri, surmenage, ibihombo, ibibazo bitagira inyishu, intambara zo mu bihugu, ingendo z'ijoro, amatati yibonekeza mu miryango n'ibindi tutavuze namwe muzi. Nibyo bintu binyazi isi kiruhuko. Abantu benshi bakaba batakiryama buzuwemwo n'itiro mu mitwe yabo. Mu bitabo byitwa Education, Healthful Living, Daughters of God hatubwira ko umubiri n'umutima n'umushaha by'umuntu binagurwa n'itiro. Bikabandanya bigira biti akamenyero ko guhindura ijoro umurango ni igikorwa cyahinduye umuntu musaka gisenya n'amagara y'abantu. Ibyo bitabo bikabandanya bitugira inama ivuga iti nimwimenyereze kuryama saa 3 z'ijoro. Reka turebere hamwe ingaruka zo kudasinzira neza. Mbere yuko tubasogongeza ku ngaruka ziterwa no kudasinzira, reka tubanze tubabwire ko umunota wose cyangwa isaha yose utaryamye uyisigaramwe ideni. Niyo mpamvu benshi muri twe iyo ufise amadeni menshi y'amatiro utaryamye, iyo ugeze ahantu uruhukiye naho atabari umwanya wo gusinzira ubona itiro ryakuganje, riba ririko ririyishura amadeni. Ingaruka zo kudasinzira neza ngizi: perte de mémoire, kudafata ibintu mu mutwe. Niyo ntandaro ikomeye ku banyeshure ituma badafata ibyo bize, bagera imbere y'ikibazo bakabyibagirwa. Umuntu akarondera telefone ayifise, ukaja mu nzu gutora ikintu wagera ukacibagirwa, aho usanga umuntu agenda kuri banke n'imodoka yiwe yayisiga hanze akinjira mu biro, mu gutaha agataha na bisi canke na moto yibagiwe ko yaje n'imodoka. Ibyo biterwa nuko abantu batagisinzira, abantu ntabwo bagishaka kuryama bitewe n'umuvuduko isigezeko. Iyindi ngaruka yo kudasinzira neza no kudaha ibintu agaciro.
umuntu ukamubwira ibintu ntabyumve ntahanurwe yemere abitewe n'uko ubwonko bwiwe buruhijwe n'itiro ryinshi. Kubaho wihebye canke wihebuye état dépressif, kubabazwa n'ubusa nabyo birategwa n'ukuntu abantu baba bafise itiro ryinshi. Diminution des fonctions cognitives, kugabanuka k'ubushobozi bwo kwiga ibintu kabifata. Niyo mpamvu abantu ko imyaka ihera ariko ubumenyi no kumenya ibintu n'ubwenge mu bintu byo muri buno buzima bigenda bigabanuka. Iyindi ngaruka yo kudasinzira neza no kugira ubwenge burimo igipfungu, confusion, kwihangana kuragabanuka, système immunitaire affaibli, abasirikare bagwanira umubiri bakagabanuka, ugasanga umuntu afatwa n'indwara izo arizo zose no mu buryo bworoshe. Amasanganya menshi yaba yo mu rugo nko kumena ibintu, utsitara ku bintu canke amasanganya y'abatwara amamodoka n'amakinga n'amamoto n'ibindi, bigatuma ubwonko bwabo bwibagirwa ko buriko bukora ikintu runaka, isanganya ikaduka. Iyo umuntu adasinzira neza bishobora kongerereza amakuba yo kuzogwara indwara za diabete, indwara z'imitsi itwara amaraso n'iturika ry'imitsi y'ubwonko AVC nabyo bikiyongera. Umuntu adasinzira neza yamana uburuhe bw'umubiri butagira impamvu, ibyo binatuma n'ibikomere umuntu agwaye bidashobora gukira vuba bitewe n'itiro ryinshi, igitigu c'umubiri naco kigakora nabi. Ubushakashatsi bwerekanye neza yuko abantu badasinzira amasaha 7 gushika ku 8 mw'ijoro bari mu mugwi w'abantu bashobora kuzopfa ku isi bakenutse. Kudasinzira bitera imvugo mbi, bigatera ingeso mbi yo kwiyandagaza no kudaca mu maso. Mu kurangiza, izi nama zifate nkama: gabanya amasaha ukoresha telefone, ntibikubuze kuryama kare. Menya ko amagara meza ananyegejwe mu itiro. Irinde gushaka gukora ibintu by'imyaka 10 ku munsi umwe. Menya ko nta kinyobwa, nta muti, nta byo kurya byosubirira itiro. Mugire umugisha n'ubumenyi, ni bene so b'abagorozi.